kubera ko match itanarangiye bavuga ati ivyi raporo yose iriya match vyarabayanire tutegura iyindi match nshasha. Urakoze nivyo tuza kugira ko mu buryo bukomeye cyane. Itikosa riba yibaza gukinisha bakinyindwe. Urukino rwari kubandanya. Yibaza gukinisha bakinyi 8 mu kibuga. Urukino rwari kubandanya komiseri ntiya kuvuga ati mukinisha bakinyi bari. Kubera bazi kuba babirenze kuba bizi. Bashobora kubareka bagakina mugabo match ntibikunda uzura barinda guharura abakinyi. Arbitre ni cyakora. Abahangarikiza bari batatu. Urumva bisigura ngo kugihe abanyamahanga bari babaye hajya nimba arbitre batabibonye abakomiseri di match yari kubabibona abari kuri table barabibona bategeza gufata ingingo kijya ni pourquoi Febabu kubera iki turiko turavuga Febabu no musi nuko Febabu yimirije amatora twavuze amabira ariko siwe wenyene kuko ari kumwe n'abantu bita ba strategy brother ari kumwe na vice president yitwa Claude beshi batazira gazu ari urunani gwarasohotse inyuma y'ibyo bihusi byari bihavuye naho bitakunze ko rurenga rugere muri bar abakinya barundi barabandanje barashininga twabonye uwo bita Dangerman Jogi Bell agenda muri Tanzania arakina araza urakoze ugeze ku kintu gikomere national nashaka tuganira ko kuri uno munsi abantu bose bifuza kumenya ninde wo kurongora basketball profile y'umuntu akwiye kurongora basketball mu Burundi cyangwa se Febabu abavuga bo tumwe twarababonye sibyo twarabonye abagwiza tunga twarabonye bakorera mu mabanki n'abakorera hehe twarabonye Kararuza twaramubonye ibyiwe yari twarabonye kuri Pasteur kuri Apotre Prito ndamusubije inyuma arambabarira manira kizumbabarire Jean Paul Apotre umbabarire nabo nabambari bawe cyangwa se abakuri inyuma abayoboke bawe mumbabarire ni Apotre urumva twaramubonye ibyiwe twarabibonye ku rugero ruhagije kugeza aho ngavuze ati turabihaze abandi nabo twari tuvuga ati turacabikumbuye hari nabavuga ko babikumbuye you know turakumbuye yasho twarakumbuye yama discours yiwe turakumbuye abafarava ngo you know kuriwe ariko hari kintu naco dukumbuye turakumbuye abantu no ntitukumbuye turifuza abantu baza bagahindura ishusho y'ikintu bita basketball mu Burundi abo kubikora ni bande reka mayenda gucishe muri mu mafederation yandi no twakwiduce muri volleyball ya irongowe na General de Brigade de Police wo biyita Serge Ntakavura urakoze genda gake rakwirukanga federation ya football irongowe n'uwo biyita General de Brigade de Police Muyenge Alexandre imbere yiwe yari irongowe n'uwo bita Très Honorable Reverend Kuriyo profile urazumva Muyenge Alexandre aza kurongora ino federation yaratangaje wowe rero basketball hageze aho nza kugusigura icerekeranye no gukwiye kurongora basketball yemerera nje ngaha kuri tableau abariho ndabisigurira neza hakenewe umukomeresa ameze gute hakenewe umukomeresa afise backup afise akurikirizana ya mirongo twavuga y'igihugu hariko bavuga amazina atandukanye bwa mbere harabavuga ibihe byiza cyane kuri we mukunzi wa Utamu Podcast nizere kumeze neza cyane wewe udukurikirana uri mu Burundi ndetse namwe mudukurikirana muri mu makungu nk'ibisanzwe nitwa Suleiman niyo nkuru nkabandi muri studio za Utamu Podcast abatari bwayibone nizere ko noneho mugiye kuyibona mu buryo bwiyaguye cyane mu iyi minsi tugiye gukora akazi uyu mwaka turifisa akazi cash kandi gakomeye cyane dutegereza kuzokora abantu mwese mukinjoyinga kandi mukaryoherwa mu buryo bwiyaguye cyane rezame rero nari narababwiye ko ofise dossier zikomeye zo mu nkino ariko dossier fise no munsi nisherekeranye nicyo bita basketball iyi dossier narabye sanga kuyikorana byongora ahubwo ntegereza kugira umuntu aza kuba amfasha kugira ngo nze kubanda yagura mu buryo bukomeye cyane ndi kumwe na mugenzi wanje rero ni emblematique mumenyesha makuru w'inkino kuri Black FM bamwita niyo nkuru Richardson umwe mu bamenyesha makuru nemeza ko mu myaka 2 iri imbere ashobora kozoa ahedinze abamenyesha makuru b'inkino ngaha mu gihugu cy'u Burundi Richardson ndaguha ikaze muri Utamu Podcast brother urakoze cyane papa Utamu ça va meze neza cyane kabisa mbona ko meze neza cyane meze neza muri studio urana ko ibintu byose ari Utamu mambo ni swadakta brother meze neza cyane abavuze ngo twamanutse duteba ariko twaramanutse duteba mugo birangira twiyestaye muri Bujumbura ubu turabanya Bujumbura bro Bujumbura urahafashe oya sindahafata ndashaka kuyibamwo nka kavukire naho ntari kavukire ariko gusa ndashaka kuyibamwo kandi bakanyumva bakanambona kuyibamwo office address na address fungura naho uba exactement oui n'uburyo buyunguruza exactement oui ariko kuyunguruza ntabwo biraza turacakorera ifaranga ndashaka mbanze ndondera ifaranga ndageregeranye ubundi ndondere n'umufasha muri kazoza ntiwibaze ngo ntibigoye ibyo bisaba kubanza kugenda buke bunyibunyi katono bikazogenda neza cyane ariko niki wo birondera muri kubona umufasha ibyo byose nyene nakubwiye byo kwiyunguruza niki bishobora kuzoza mu nyuma ese ko ngahanze mbona hari abana beza ba mugabo
izina ry'Imana je nagiye ahantu muri banki ra mbona umukobwa Akoranye. ati papa Akora munyabanki. we yarasohotse avuye muri banki ndavuga ati ariko mana uzikurema kuburyo navuze ati konte wamusavye nimero no oya hari ibintu nyene ubona ukavuga ati this si- is not my level this is not my level mukavuga ati nabanda kwemera vyagenze ati bibaye ngombwa na konte no yimena nkavuga ati no mwana bikunde mane nimba uri umukobwa cyangwa se nimba ufise umukobwa ukunda ujya siwe umukobwa wa mbere mwiza abakobwa beza bariho nimba nawe uyumva ko uri umukobwa mwiza mwakinogiye nusubira kuvuga ngo uri mwiza bro sister abakobwa beza bariho umuntu aba mwiza ku muntu byo byihorera umuntu aba mwiza ku muntu nizina ry'Imana ndakurahiye hari abakobwa beza kuri bose umukobwa ukamubona ukavuga ati nanaka kamushima nanaka kamushima byihorere sibyo byatuzinduye reka twigire muri basket ariko abana beza Bujumbura bariho nimba baza ngo nukunze umukobwa wa mbere mwiza shaka ufute hari abana bavutse ukavuga ati afise kimero umukobwa ni mwiza cyane usambuza abantu gusa ngize iki sambuza oya nimba wari ufise umukobwa baza ngo niwe ukunze umukobwa mwiza byibagire beza bariho kandi nawe niba buri umukobwa ukabaza ngo uri mwiza byibagire kuko ari abagusumbuye Bujumbura imwe abana beza ndakurahiye made in Burundi urakoze cyane rero kunyakira muri studio asante sana brother urakoze cyane kabisa twaheruka ngaha mu gihe twugura no studio n'abagezanje nibaza ko ni naco kiganiro ngira nibaza ca mbere no musi cyo kihakorewe of course nico kiganiro ca mbere kihakorewe ariko nibaza ko atari cyanyuma ahubwo bigiye kwiyagura bikaba byinshi urakoze cyane rero urakoze ni nawo mwanya ahubwo uko ndaguha inkoni ukanyoboza inkoni y'icyuma muri kino kiganiro tugiye gukora no musi inkoni y'icyuma Papa Utamu turi mu kwezi kwa kane mu kwezi kwa gatanu ndetse muri umwaka wose wa 2025 muri make ni harema evenema makomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi na cyane ivyerekanye n'ibihe by'amatora haba kubashinga amateka nese n'abaje na mama komine ni ku rwego rw'igihugu reka tubivuga uko ariko gusa ku rwego rw'umukuru w'igihugu uraziho ko atari mu uyu mwaka na 27 of course abarundi muri bino bihe twimirije by'amatora bakwiye kubaho gute bakwiye kubaho bamenyekeye cyane nibiki bari kuri buna mateka exactement urakoze kumbaza ico kibazo nico cyambere cyo kubanza guherako kubanza kumenya umurongo w'igihugu imirongo dutegeza kugendera ko nk'abene gihugu igihe cy'amatora umuntu ategeza kwitwara gute igihe cy'amatora umuntu ategeza gukora gute cyambere no kuraba umurongo w'igihugu ukawukomereza ko akaba ari ugenderako waba umuntu uri mu mugambwe cyangwa se utari mu mugambwe hari umurongo n'ubundi ntarengwa w'igihugu dutegeza kubanza kwisunga amategeko y'igihugu amategeko y'ikomine amategeko y'intara amategeko agenga umurundi tegeza kuyubahiriza cyo ni cyambere ejo muri haratangura imyiyamamaza ni byiza ko umurundi agenda mu uwo murongo nyene akaba ari abandanirizamwo yararimo gukurikiza amategeko y'igihugu cyo niyo cyambere kinakomeye cyane cya kabiri hageze amatora kuri wa wundi ashoboye ko ageze yiyandikije mu gihe kugira ngo azatore ni byiza kazitabira amatora kuko amatora yitabiriye ni bya bindi tuvuga ngo ubu wabigizemo uruhara naka niyatogwa ejo agakora ibyiza azuba ari karakora ari wamushizeho niya utanamushizeho kandi nabyo nyene utamutoye ni byiza kwemera tube babandi batsindwa bakemera tube babandi batsinda nabo nyene bakemera nibaza ko ku rwego rw'igihugu ibyo birasanzwe kwa amatora kwa matwa yitabiriye burya twitabiriye mesho na turanashaje twebwe atangego mukira abasore ariko gusa nibaza ko amatora mu Burundi biri ku murongo narabonye ko bitunganije neza nabonye Très Honorable Reverien Kuriyo arongoye umugambo uri ku butegetsi byo muri yashikirije ijambo rikomeye aho yavuze ati nukumera amagabo ugacungera burya umutekano karara mu Rwanda ntibacura niyo mpamvu kubera umutekano w'igihugu umeze neza tubananye tugira iki twitegurira amatora ariko tunaraba ko imirongo yerekeranye no kwigihugu kirongo cyo turayigendera babonye n'umukuru w'igihugu bavuga ko nibihe ubona ko abarundi by'amatora abarundi baba bari ku kivuye ko barakora mu myaka yahera wasanga abarundi bashusha imitwe n'ibintu n'ibihe by'amatora ariko n'umunsi bari ku kivuye twigarukire mu nkino rero twigarukire biranaryoshe kumva amajambo nkayo His Excellency nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashikiriza amajambo nkayo turi mu gihe cy'amatora cyangwa se tukimirije kukinjiramwo uyu munsi abantu bari mwibagara abantu bari mwiteragira abantu bariko barakora imiduga mu buyenzi abantu barabona ibujumbura urabona ko hadekoyera bini bujumbura uri kurabona ngaho inyuma muri ekra urabona iyi ni bujumbura abantu bariko barakora umunsi ku wundi ariko ntibitume amatora atagira iki batayitabira ni byiza ko bariko barayitabira bari no kukivi antuka gihugu kimeze neza cyane local de l'Afrique twigarukire mu nkino niho tunaganira byinshi cyane of course
muri basketball inkino zigiye kurangira, hari match ikomeye y'urunani ku munsi w'Imana Dinamo, inkino z'igice cya mbere zigiye kurangira. Ni igiki twokwitega cyangwa se muri no fazare ni igiki gitangaje cyari kirimo imbere yuko tuza kuba tunara abafaze retour. Hari n'ibindi byinshi vyimirijwe mu ishami ry'urukino rw'umupira w'amaboko. Urakoze basketball. Urakoze, ikintu cya mbere no shima nuko ihiganwa ryaratanguye, ryabaye ihiganwa ribamwo uguhagarira kw'inkino iciro nyinshi. Habaye inkino zigizwe imbere iciro nyinshi kubera iki habaye ikibazo c'imvura, cya kabiri harabaye n'ikibazo cy'ikibuga. Ibyo byaragaragaye cyane muri no sezo cyangwa se muri kino gice cya mbere cya fazare ya 2025 muri VBL. Hanyuma hambavu yaho harabaye n'ikindi kibazo cyo kumeneka ikiyo cyo kuri departement cyaramenetse, ibyo ntawo bigaruka ko cyane. Harabaye mu dukoryo tw'abafana bigaragaje mu buryo bwo gushigikira imigwi yabo, haba mu mvura haba no mu kuzuba. Abafana b'urunani na za Dinamo twarababonye ku kibuga. Harabayemo impinduka ku bakinyi b'abarundi, urabona ko abakinyi b'abarundi mu mwaka weze ntibari benshi mu kibuga, mu guno munsi ni benshi kandi bariko baraperforminga neza cyane. Hanyuma twovuga n'abafana batitwaye neza, aho wasanga hariho nk'abafana baja muri tribune ugasanga bavugira y'amajambo adakwiye, aho twovuga nk'ibiherutse kuba kuri departement, aho umwe mu bafana yahangaye urongoye umugwi ntashimye kugaruka ko no mufana senda mugaruka ko kuko twaramugarutseho. Kandi urumva mu mirongo y'igihugu hariho ibyo ategereza kubahiriza, nibaza ko never again, nibaza ko atazobisubira cyangwa se bitazongera kuba ukundi, na FIBABU niyo yo gukumira kugira ngo ibyo bintu ntibyongere kuba. Rero harabayeho nico no kwita kwegezwa imbere kw'inkino, ariko abantu bakaguramwo no kwidoga kwa cyane kuko inkino zari ziryoshe. Rimwe rimwe hari aho zitaheze nk'urukino rw'urunani, harabayemwo n'udukosa twishi tumwe mu nkino, aho novuga ko icerekeranye n'igitigiri cy'abanyamahanga cyari cyavuzwe ko kizokurikizwa kitakurikijwe ku nkino zimwe, aho twavuga nk'urukino rw'urunani na Dinamo, aho umugwi wa Dinamo wakinishije abakinyi bane mu kibuga mu gihe byari bitegetswe yuko mu kibuga hinjira nk'abakinyi bagera kuri bangahe batatu b'abanyamahanga, maze babiri kabari wari mu kibuga kuri equipe imwe cyangwa se ku mugwi umwe. Ako karakazi ka federation n'akazi ka federation, mugabo byatubatangaje cyane kubona umugwi w'urunani barawurenganije mu buryo bugaragara cyane. Amategeko yavuga yuko umugwi uzokinisha abakinyi barenze batatu mu kibuga utegereza gucuhanwa n'amategeko ya federation. Nemerera mpeze bisigura ngo ntabwo ari imigwi yo kuza kuraba ko ayo mategeko yubahirijwe, ahubwo ni federation iraba ko ayo mategeko yubahirijwe. Bivuze ngo umunsi twabonye ku itariki 15 kwezi kwa gatatu 2025, umunsi twabonye ko hinjiyemwe abakinyi bane mu kibuga ku ruhande rwa Dinamo, no kuvuga commissaire di match cyangwa se abari ko barakurikirana n'iryo rukino bategerezwa ko bavuga ati désormais hagarika urukino gatoya, turabona hari ikosa ribaye. Ni nkuko bari ko bashizemo nk'abakinyi batandatu cyangwa indwi, ndibaza ko batari kwemera ko urukino rubandanye. Mugo baremera rubandanye, icyo no kwita icyo wita guca nk'amabere. Ni kosa rikomeye cyane ku ruhande rw'umukomiseri wa rujye rukino, yategeza guhagarika rujye rukino akababwira ati hagarika Dinamo, iri kosa ukoze ntigemewe n'amategeko. Nimba urukino rushobora kubandanya tubandanye, mugabo mutegeza guhana kuko ni guhanwa cyangwa se turaza kubyiga ko mu nyuma imvura yagiye kugwa mu nyuma iryo kosa ryamaze kuba. No kuvuga byategeza kuba babandize gufata ingingo kwa rujye rukino. Itegeko rya mbere ryari gutangura gufatwa ntikwari kwegeza imbere urukino, ahubwo hari gufatwa ingingo yuko hagiriki hahanwa Dinamo imbere ko bafata ingingo yo kwegeza urukino. Ariko bashobora kuba babiretse tuze tubareke bakine match here hama tuze kuba gufatira itegeko. Ni itegeko match yamaze kurangira, ni nabyo tuza kugeraho kubera ko match itanarangiye bavuga ati ivyi raporo yose iriya match byarabayanire tutegura iyindi match nshasha. Urakoze, nivyo tuza kugera ko mu buryo bukomeye cyane. Itikosa ribaye baza gukinisha bakinyindwe, urukino rwari kubandanya yibaza gukinisha abakinyi 8 mu kibuga, urukino rwari kubandanya. Komiseri ntiya kuvuga ati mukinisha abakinyi barenga, bazi ko baba birenze ko babizi bashobora kubareka bagakina mugabo ntibikunda. Uzura barinda guharura abakinyi, arbitre ni cyakora abahagarikiza bari batatu. Urumva bisigura ngo kugihe abanyamahanga bari babaye hajya, nimba arbitre batabibonye abakomiseri di match yari kubabibona, abari kuri table barabibona, bategeza gufata ingingo. Kijya nikosa kiremereye faute lourde yakozwe na federation. Kubwanje urunani rwararenganye, niryo kosa nagiriza FIBABU rikomeye cyane. Usibye ko hariho n'andi makosa kumbure tuzogaruka kuno munsi, ari nayo mpamvu nihagera kuri kakanu kari hari abantu barakabona pourquoi FIBABU. Kubera iki turiko turavuga FIBABU no munsi, nuko FIBABU yimirije amatora. Twavuze amatora ku rwego rw'igihugu, uyu munsi si FIBABU yimirije amatora gusa, yimirije amatora muri volleyball, arimirije mu kwezi kwa gatanu, himirije amatora muri football mu kwezi kwa 11 ntihenze, niho manda ya General de Brigade de Police Muyenga Alexandre izo birangiye. Muri AGSB muyishiraho ryamenyesha makuru b'inkino mu uyu mwaka rirangira. Ejo bundi mwarabonye muri Club Automobile du Burundi baratoye mu generale nibo batoye kugira ngo ngorende
federation. No Muri cyclisme harabaye amatora mu mwaka, antuko no mwaka n'umwaka w'amatora mu Burundi mu madomene nka yose cyangwa se mu bice byinshi by'igihugu. Numvise mu byo uvuga harimo mu byo ushinja Febabo tugiye kubona manda cyangwa se wasubiriye Apotre Jean Paul Manirakiza nk'umu president wifata kibanza. Alright, yeah. Manda igiye kurangira hari ibyo yashitse ko vyiza cyangwa hari n'ivyo uno munsi abantu baba bamunegura. Sirabona ko ashobora kwizegwa nawe agatwara nyene apana vyifata kibanza cyangwa agatwara Febabo mu matora yimirije. Ya urakoze ni ibintu bikomeye kuko Claver yaje kurongora federation ya Febabo ari mu bihe bigoye cyane. Yaje ari no vyita ko ari nka ni transition kandi ubona ko yagwe mugoye kuko hari ikibazo cha Dinamo na federation, hari ikibazo c'imigwi iyi niyi na federation, hari ikibazo c'abana bariya na federation bivuye ku vyagenda biba ku bibuga bitandukanye canke se ku kibuga cha departement canke se muri basket muri rusangi mu buryo bwiyaguye cyane. Hari imyidogo y'aba basketer, hari imyidogo y'abakunda basket, hari imyidogo y'abarongozi ba basket, hari n'imyidogo y'abakinyi ba ariko anavugwa n'ibihano bishobora gufatirwa basket. Ishiramo ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi. Urumva bisigura ngo uyu mugabo yagwanye n'ibintu byinshi rero yongera asubiza icizere abakunzi ba basketball bongera bagaruka ku kivi, ari nabyo ndavuga ngo naho hoba harabaye amakosa ibi nibyo kumushimira. Wayi ndabivuga ko tugiye kumushimira ariko siwe wenyene kuko ari kumwe n'abantu bita ba strategy brother, ari kumwe na vice president yitwa Claude beshi batazira gazu, ari muri remesha cyane. Numwe mu bagabo nemeza ko muri basketball ndundi ashobora kuba ari umu strategy umwe mu ncabwenge dufise mwino basket cyangwa se ashobora kuba yofasha kwiterambere rya basketball. Harimwe n'abandi bantu bo mu runani nk'uyu Claude uyu Emenkonyereza president wa urunani ari mu bantu nabo nyene bakomeye muri basketball kuko bino byose ubona biriko biraba no kubona igendegwa rya murongozi wa FIBA Africa akaza mu Burundi byose bishobora kuba byagizwe mu ruhara nabo muri n'aba president b'imigwi harimo aba Dinamo ba Jodase Rukundo beshi barabigize mu ruhara. Itiminizi ko rero uyu mugabo Claver yahuye n'akazi gakomeye cyane naho yo kuvuga ko hari ibyamugoye ariko iki naco kuba yaragishoboye n'ikindi. Hanyuma n'ikindi naco mu kutokwibagira imigwi y'u Burundi yarongira sohoka, yaba urunani gwarasohotse inyuma y'ibyo bihusi byari bihavuye naho bitakunze ko rurengana umutaru ngo rugere muri bar nuze ya Lezipo ni Lezipo yarasohotse. Urumva abakinya barundi barabandanje barashininga. Twabonye uwo bita Dangerman Joe Gibert agenda muri Tanzania arakina, araza no muri Kenya byagenze neza. Hanyuma abana equipe twabigeme barasoze baja muri Egypt bro. It means ko hari ibintu Claude yakoze Pito uyu mugabo ga Claver yakoze ariko bitabujije ko hakiri cyo twokwita utudeshe tukiri muri basket yacu na sponsor wa basket y'abakobwa habayeho sponsor umugabo novuga ko atanu bwishinga kuko federation ntabwo ibikwiye gufata sponsor bw'ibihumbi 100 canke no bro. Je ndibuka nakoze dossier ya FFB na Brarudi yatanga imiliyoni zitarenze 150 kuri federation mu mupira w'amaguru kugira ngo yitirigwe kugira umupira w'amaguru rukino league ihiganwa ry'u Burundi ryitwe Primus League. Urumva kugira yitwe ukariho ba sponsor officiel ba mbere bari imbere y'abandi. Narabikoze ko dossier bibangomba ko bihinduka rero hakwiye ko no muri Febabo yaragize umu sponsor Inkinzo Sebo mugabo harakene ikintu cy'ikimega kininiya kikiza ikaturika muri faranga kubera ko ari umwanya muto urwego rwa cangize urwego rwa champion y'abakobwa muri basketball ushobora kuba rutarashika kure nawo umufate ko gashobora kwase ushobora kungukira hehe kavuga ati reka dutahura ibyo bintu reka tubitahuro. Udondaguye byinshi amatora arimirije Claver araza kuba asubira kwizegwa na komite ashobora kubana nk'uwo Febabo canke baraza kubashira ubundi ese ubundi wo bohashira ku bwawe nk'umumenyesha makuru nindi ubona kuye kugira ngo ashobore kuba yuhashirwa mu gihe byese Claver atoba abananize ayobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko mu Burundi Febabo basketball. Urakoze ugeze ku kintu gikomere nashaka ko tuganira ko kuri uno munsi abantu bose bifuza kumenya ninde wo kurongora basketball, profile y'umuntu akwiye kurongora basketball mu Burundi canke se Febabo ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munsi twarabonye abasivili, twarabonye abapasiteri, abavuga butumwe twarababonye sibyo, twarabonye abagwiza tunga, twarabonye abikorera utwabo, twarabonye abakorera mu mabanki n'abakorera hehe, twarabonye Kararuza, twaramubonye ibyiwe yari bavuga ko ari umudinamo, twarabonye ibyiwe ihiganwa giwe ryo gihe ryarahera abantu bakaba baraheza gukina bakaja kwinywera amabiya ibiye kwaruko. Ariko ubu urabona ko ibintu byahindutse. Twarabonye kuri Pasteur kuri Apotre Prito ndamusubije inyuma arambabarira
Manirakiza umbabarire Jean Paul Apotre umbabarire nabo nabambari bawe cyangwa se abakuri nyo abayoboke bawe mumbabarire ni Apotre urumva twaramubonye ibyiwe twarabibonye ku rugero ruhagije kugeza aho ngavuze ati turabihazi abaye nabo twari tuvuga ati turacabikumbuye hari nabavuga ko babikumbuye you know turakumbuye yasho twarakumbuye yama discours yiwe turakumbuye bafarava ngo buu you know kuriwe ariko hari kintu naco dukumbuye turakumbuye abantu no ntitukumbuye turifuza abantu baza bagahindura ishusho y'ikintu bita basketball mu Burundi apara ntigire basketball ku rwego rwa Afrika itarashika ku rwego rwa Afrika ntitugire basketball yo muri Amerika ngo tigire NBA itarabaye NBA abo rero nibo muntu dukumbuye abo bo kubikora ni bande reka mayenda gucishe muri mu mafederation yandi no twokwitwa ngo ari ku rwego rumwe n'izindi federation n'iyi federation ya FEBABO duce muri volleyball ya irongowe na General de Brigade de Police wo biyita Serge Ntakavura Munyakayanza urumva iyi witonde no Munyakayanza nenda beshi kabarore uyu mugabo aza muri volleyball yarimwo akajagari akavuyo guhangana gushwana kwa hato na hato ariko je suis sûr et certain ntaba volleyeur no munsi bariko baridoga bose baranezerewe Rukinzo Muzinga za Bisoro Zabun za Gakosmos yaba abo mu bakobwa bararyohewe ejo bundi warabonye bariko baragira finale zo muri Avabu Ezekiel Jambo yashikirije warabona ko abantu bose barashaka kubona iyi volleyball yongeye gukinwa au niveau national bariko baraba championnat national kwimeze oro hari Avabu kabona ko hari haraka movement itimini ziko hari ikintu cyahindutse kuri no volleyball inyuma yo kirongowe na General de Brigade de Police Serge Ntakavura wabonye amahiganwa yo ku rwego rwa Afrika abahungu bitabira abigeme bitabira bakagenda bakagaragara image y'igihugu ikaboneka atanduru atamajambo ari nyuma twabibonye hehe twabiboneye ku bahungu tubona no ku bakobwa tubona ku bana dugaruke twabonye ikintu byitwa beach volley world tour yabereye hehe ngahi Bujumbura urumva beach volley inshuro zibiri iherutse kubera ngahi Bujumbura mu kwezi k'umunani n'ubundi rongera ibe ba makuru fise nuko bavuga yuko volleyball ku rwego rwa Afrika this time havuye Maroc yakurikira Burundi kandi tukorganiza ikurikira habaho n'abamenyereza bagenda ku rwego aba international like nk'aba Ezekiel bagenda kwiga inyigisho aba international bagatogwa bakaba abamenyereza bo ku rwego abahagarikiza urakoze ba Ezekiel urakoze niko kana nashaka kubwira rero aka kajagari twavuga muri izi nkino z'amaboko uyu munsi muri volleyball karahavuye why umuntu wijunja ni jambo profile iremereye iyi nkiyande nkiya General Serge Ntakavura arongoye inde volleyball murinde mu gihugu cy'u Burundi ivyo ntibyahindutse uravyemera ntuvyemera uvyemera utavyemera cugenda urondere urabe ivy'imbere ngene byari bimeze ucuraba n'ivyubu ubu tugiye tukaraba abantu bitabira amahiganwa menshi bategura amahiganwa menshi genda muri ntuze muri ministeri ubaze nibo bantu basaba budget niniya kugira ngo baserukire igihugu kandi ibyo baserukamwe byose turabona image y'igihugu brother haraba n'inkino zikoma komeze bari hagati mu gihugu buherutse ariko haraba amafinale muri za Ligue Intérieure Igitega urakoze twabonye byinshi byahindutse ndayibuka neza yakoze yubire inatumira imigwi yo mu karere uravyibuka kubera iki impinduka zabaye muri volleyball abarongozi ba volleyball this time credit bubahwe aho nagucire muri volleyball reka ndakugire muri football ndiko ndakwereka profile zikwiye kurongora ama federation football irongowe no bita General de Brigade de Police uravuga federation ya FEBABO ngo no general urakoze genda gake hakwirukanga federation ya football irongowe no bita General de Brigade de Police Muyenge Alexandre imbere yiwe yari irongowe no bita Très Honorable Reverend Ndikuriyo profile urazumva Muyenge Alexandre aza kurongora ino federation yaratangaje wowe nyene muri hotel hari ya ndahibuka nimba ari sororezo niba ntihenze ariko atubwira imigabo n'imigambi yiwe abamenyesha makuru ikiganiro yakoranye n'abanditse n'amenyesha makuru yatubwiye ati genda umufana wa Vitaro mugabo nitugwa nkarongora federation ya FFB nzoba ndongoreye abarundi bose nzoba ndongoreye abakunzi ba football bose abakinya football bose abapresident bose ama equipe yose yarabyivugiye wenyene ko yakunda Vitaro ariko imigwi yo mu Burundi yose ugenda urabe yose ifashwe ku rwego rumwe imigwi yasohotse ntabwo ari Vitaro gusa yose barayishigikiye muri football aba muri Cup Champions reka ndakwerekera ikindi kintu gituma mvuga ko hakenewe profile remereye muri
Febabu. Muri football ugenderaho ikintu bita akajagari ni sansi nick bitandukanye nayo mafederation niyo federation tiko turavuga yandi ya Febabu. Muri football nta gihe uzosanga umufana yubaha ku murongozi w'umugwi, nta gihe uzosanga umufana yubaha ku muhagarikizi, nta gihe uzosanga umufana yubaha kundi mufana ngamukubite ku kibuga. Muri buka abafana bahanywe b'Igitega bagizize kugira iki gusopa abantu bariko barinjira ku kibuga. Muri buka abakinyi bahanye umukinyi wa Interestade yakubise umuhagarikizi i Buganda agahanwa mu buryo bihanukiriye. Muri buka abafana abakinyi ba Flambeau du Centre bahanywe bashwaniye umuhagarikizi. Ibyo turavyibuka. Muri basket turabona abakinyi bagwaniye mu kibuga cy'abakinyi bakose umuhagarikizi. Inde nta bafana bagwana, nta bafana batukana, nta bafana bataka abantu mu buryo budasobanutse. Urumva nta gihe urabona ku kibuga habaye akajagari kadakogwa muri football cyangwa se muri volleyball. Kubera iki ingingo ntizifatwa? Nta gihe turabona muri basketball bafashe ingingo ziremereye suko amakosa ataba. Uyu munsi hari umuntu ikosa twahereko premier man ikosa ry'Urunani na Dinamo bategerezwa kuba bafashe ingingo Dinamo igahanwa. Mugo kubera president peut-être cyangwa se n'abarongoye komite ya Febabu no munsi ari abantu bavuga ngo ntirumveko siniteranye na president wa Dinamo, siniteranye na president w'Urunani, bosi nakantambone nabi nzoja muri ibi. Ariko vyo nibura biraba. Ibyo ni by'iburaye one wo Burundi one de parler amaorga muri UEFA leso ces histoires tureke ibyo bintu twavuze turi kuri profile z'i Burundi. Hari ama equipe y'icitegerezo uvuga ati i Burundi byo ntibiba. I Burundi gituma ivyo bitabasi kindi nuko dutegeza kugira iki gukorera muri wa muco. Uwo mu president arakeneye ko aboneka nk'umupresident agize iki afata ingingo. Rero ivyo byose biba kubera iki president wa federation no munsi ni wa muntu ubona ko gufata izo ngingo aranka kwiteranya na naka, gufata izo ngingo aranka ko naka mubona nabi, bigatuma ibintu byinshi bigenda bipfa muri basketball. Shaka kugera kuri kino kintu rero muri football nimba biba mwarabonye equipe zagiye zihanwa. Atletico New Oil ni equipe yari equipe y'umugwiza tunga yakoze amakosa bayikura kwa manota barabwiye ati ja muri deuxième division biba ngombwa ko inahindura izina ija kwitwa Unité y'Imuyinga barayihana. Urumva i Buganda higeze ibubanza mu kwibitare Zerefa kuri Très Honorable Reverend Kuriyo bakoze amanyanga bena Kanza United equipe barayihana ya Zerefa n'abakinyi barabahana. Hanyuma banafata n'ingingo yuko hari abafana batemerewe kwinjira ku kibuga cyangwa se abakunzi b'inkino batemerewe kongera kwinjira ku kibuga ubuzima bwabo bwose. Ndikwibagiye wo bitarumburi w'umunyakayanza ari yahamwe ico gihe. Ibyo muri basketball nta bihari kubera iki twabonye hirya yejo afere yo kubetinga abakinyi ba voilà abakinyi barahanywe kuba banned imyaka 5 canke 10 n'amande ko he. Urumva itimeni ziko hari ingingo zifatwa n'abantu bafise ico bashaka gukora nk'iterambere kuri urwo rukino. Rero basketball hageze aho nza kugusigura icerekeranye no gukwiye kurongora basketball. Yemerera nje ngaha kuri taburo abariho ndabisigurira neza. Sasa rero Richard aha niho ngomba kugera, niho nayingeze ho gusigura ikintu bikitwa umurongozi wa basketball ukwiye kurongora basketball mu gihugu cy'u Burundi. Kubera iki twatanguye tuvuga ngo pourquoi la Febabu ni kubera iyo pasi ariyo federation mwe ama federation yose twavuze ko aremereye. Twatanze uburore kuri za volleyball, tanga uburore kuri za football, twatanze uburore kuri club automobile n'abandi bariko baragenda baduga kandi arabantu bagize iki ubona ko bagenda bahindura ivyo bintu. Febabu muri gituma twayivuze nuko tubona ko ariyo federation irimo icabwenge, irimo abantu bize, irimo abanyamafaranga, irimo abagwiza tunga bakomeye, ariko ugeze ubikaba ariyo federation ibiramu dukosa twishe. Reka rero tuyivuge uyu munsi ko bimirije amatora mu kwezi kwa gatanu mu ntara bariko barayagira. Felicitation ko baraye batsinze amatora hirya no hino mu ntara barongora association mu ntara. Rero hageze gutora president wa Febabu. Kipe être le président de la Febabu. Ninde wo kuba president wa Febabu? Ni wa wundi afise ya profile twavuga nka babandi bijunja, babandi bashobora gufata ingingo atitaye ku bintu biza gukurikira icyo bita accountability, umurongo agashobora gushira ibintu ku murongo avuga atavugirwamwe. Nabo twavuze hejuru. Ndibuka Très Honorable Reverend Kuriyo yigeze kuvuga umugwi ati ko umva ari umutegetsi ari umuntu ahambaye nagenda wuduza uwo mugore wakoze ikosa barawuhana kandi wari umutegetsi. Bivuze ngo hakenewe n'abantu nkabo. Ikibazo cyumbaza neske umukomeresa ashobora kurongora umugwi bita irishira hamwe Febabu. Umukomeresa ashobora kwirirongora nivyo, ariko umukomeresa akwiye kuba arinde. Akwiye kuba ari wa muntu ameze gute.
uracumbwira ati uwo bita Jodas, uwo bita Raja, Lionel w'intwari, sibyo? Lionel uyu batazira Raja uwo mu runani, yahora mu runani, ubu yaravuze yuko agiye kubanza guhagarika gato agafata izindi agaraba ibindi bintu byaherera. Urumva uyu ushobora kuvuga aba ba Bonaparte bo muri Rezipo, ushobora kuvuga ba Chris, aba n'aba Association de Commerce, n'abagwiza tunga, n'abantu bafite amafaranga, n'abandi beshi bari muri basketball, ni beshi cyane. Ariko mwibuke ko twarabonye uburongozi bw'abagwiza tunga, twarabonye uburongozi bw'abantu bita abavuga butumwa, Apotre Jean Paul, bwaranzwe no guhangana n'abafana, guhangana n'abapresident, guhangana yewe kuvugwa kuri ibi nabiriye. Urumva n'abafatanye koko bari bafadikanije, nabo bari bafatikanije muri buka saga ya Keza, nabo n'abandi tutogaruka ku mwakano kanya. Abo rero turamaze kubabona n'umukomeresa, turumva wariwe uyu mukomeresa rero avuye nko mu runani, biraza kuba ikibazo kuko abanyarunani no munsi barifuza kubona barongoye, mugabo mu Dinamo ntifuza kubona umunyarunani arongoye. Umuno munsi mu Dinamo niyo ava muri Dinamo, abanyarunani barifuza kubona umuki, ntibifuza kubona mu Dinamo arongoye kuko baraza kumugwanya. Uyu mukomeresa rero akwiye kuba ari umuntu ari netre, urumva netre, yigenga, atari wa muntu aza kuba hengamiye ku runani cyane kuri Dinamo. Muribuka kuri Ntuzeya, kuri Kararuza bavuga ngo mu Dinamo ibintu byose bipfa kubera iki? Kubera Dinamo, ngo kubera ngari mu Dinamo, siko bavuga. Mugabo ugiye ukaraba no ku rundi ruhande, ibyo yo bivuze gutyo umuntu ashobora kubitahura, kubera hashobora kuba icyo bita favoritisme, cause de conflit. Muri administration et gestion hari ikintu bita les causes de conflit. Cause de conflit habamwe icyo bita favoritisme. Burya guhengamira kuri Dinamo biraza gukunda, biraza kumushikira ko nawe n'umuntu, kubera iki? Afise wa mugwi ajyamyeko. Mugoni haza wa muntu w'umunete adafise ibyahanganira cyane nkande nk'uwa Dinamo n'urunani, kuko bo tuba tubona kari yo makrebe jeya baza kurondera ibyo twokwita kugaragara no kuboneka cyane. Biragoye kuza kubona uko guhangana kwabo bantu, biraza kumugora kwinjira. Uwo muntu ari nete ndabikubwira ari ngene yinjira, ntabwo yinjiza, agira mupushinga, ashigikirwa n'abarongoye imigwi, yaba Message, yaba wa Munyarumonge Ntuzeya umwe no Ryan team, yaba za Young, abo bose bakaza ba graduates bose bakamushigika, avuga ati twebwe turabona akagaja kari muri basket ugira gahagarare, nuko wowe ukadufasha utitaye ku byo runani rurondera n'ibyo Dinamo irondera, ukaza ukabidukorera. Turumvikana. Ariko akaba n'umuntu azingatiya ya mirongo y'igihugu, amategeko y'igihugu akabaza ashobora kuyubahiriza, akaba ari wowe udashobora gukuhura. Burya president wa federation ndagusubiriyemwo, n'umuntu abashobora guhura n'umukuru w'igihugu akamubwira ati kibazo dufise ni iki, ministre kibazo dufise ni iki, akaba nabona kandi umurongo igihugu kirimo. Urumva igihugu ishaka ibi, turakurikiza ibi kugira ngo ibintu bigende neza, hanyuma urwego rundi rukomeye rero rukwiye kuza kurongora FEBAB n'umuntu, umusirikare cyangwa umupolisi. Ndakubwira impamvu, mu gisirikare no mu gipolisi ibintu biba biri ku murongo. Nemeza ko izo nzego aho ziri hose ugenda urabe mu ntara ya Kayanza, president yaravuze ati intara ya Kayanza umuntu ayirongoye credit ninde? Colonel Remy. Mu Cibitoke urongoye intara ya Cibitoke n'umukoloneli mu gipolisi, akaba narongoye na Bumamuru. Uyu munsi akaba ari wari hejuru, tuvuga ko ari organizinga ibintu byose. Urumva no kuvuga intara ya Cibitoke no munsi cyo bita accountability, ibintu ku murongo birapanze. Urumva uyu munsi Reverend Kuriyo, Très honorable Reverend Kuriyo hararongoye federation ya football, twarabonye nyene byari bimeze. Twavuze muri football uyu munsi wo bita Muyenga Alexander arongoye football, General de Brigade de Police, bira turavuze ngene bimeze. Twavuze muri football, twitege no muri club automobile, twitege n'ahandi, ahantu hose hari bano bantu, urwego rw'igipolisi n'igisirikare, ibintu biba biri ku murongo. Uyu ni wa muntu atavugirwamwo, umufana ngaza kuza yisazasaza muri VIP avuga ibintu bidafise akamaro. Hari general naka, hari naka, colonel naka, umufana baza kuza yihogera avuga ati yo tinaka president ni hari ajugumira. Babafana bazana amasupani ku kibuga, babafana batukana, kirazira. Hari murongo ntarengwa. Ndabisubiyemo. Y'umuntu abantu yo baho bari ibintu bija ku murongo. Aba no mu gihugu bro. Igihugu cyacu kiratonze kubera iki? His Excellence General ahari ibintu bija ku murongo. President nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi, ibintu byose bitondeka ku murongo kubera iki? Arazi ko itegeko ni itegeko, ka ushaka gupinga itegeko uja ku ruhande. Muri mu Ntuzeya mu gisirikare no mu gipolisi ntago fyondera enemy. Abo bantu bashaka kugwanya iterambere rya basketball mubashira ku ruhande mu gihe yo baruye arirongoye. Nera mpamvu nagoma kwisabira muri Muzinga
murafise club zana umupresident arongore federation ya basket nimba bikunda ariko kubera bibaye tuko turabona tardivement kandi muzinga kare equipe itanguye kuboneka mwino mwaka bivanye nuko yari umwaka zitagaragaye ni mwanze murindire ariko ubundi muntu akwiye kuja kuyitara tumwihoze ntabonetse mugabo n'igihugu gishobora gutwereka umurongo kandi ati reka tubafashe tubishire ku murongo bigende neza so itimirize ko hakwiye kuza umwendepanda rero umwendepanda c'abantu ni Richardson ni wa muntu atahagaze muri club nimwe ni wa muntu ashobora kuza muri Dinamo atari mu runani ahubwo ari wa muntu akurikirana basket ayizi ashobora kuraba umurongo avuga ati mucankuzo kugira ngo bakine basket byogenda uko abanyeshure kuri risini ntibakina basket byapfuye kubera rimwe na rimwe amasosiyasiyo ahabwa imipira ntituzi yija ibyo rero hakwiye ko haza umwendepanda haje umwendepanda ashobora kuvuga ati ibibazo biri ngaha nibi tubitorera umurongo gutya ariko urumva muri mu byo byose wagiye usigura bisigura ngo umwendepanda ntaza gukora nk'uje aje kurongora NBA aje gukora kugira ngo ahabeho development yande urumva development yande ya basket mu Burundi development ya basketball mu Burundi isho ni kimwe hanyuma detection detara kudetekta amatara gukuza impano kuzitora ukazikuza hanyuma haci habaho umva uraza kudevelopa ibyo wamaze kudetekta ariko haba hariho niki kumenya mu vision kuba ufise vision umuntu afise vision après so manda tuzoba tugeze kuri urugwego none nk'ubu kiyi manda iheze tugeze manda ya Apotre Jean Paul igeze isize basket he kuba tayisozere navyo bishobora kuba ari ya isozera tayisozera n'abamusubiriye ubona bageze basket nibyo yarajemwe amafaranga mugaba abantu bari muri FEBABO ntaco bunguka abari muri FEBABO c'est-à-dire membre basiyeje muri FEBABO ntaco bunguka ahubwo bo bashiranga amafaranga bakanayahomberamo uravye nk'amafaranga urunani gwakoreje mwaka uheze uravye amafaranga Dinamo yakoreje mwaka uheze amafaranga yagiye he so kive direke hakeneye kuza mu visionnaire umuntu afise vision uwo mwendepanda rero mugeye yoboneka yemveza kongera kunguka ama club akainvestisa basket igakinwa basket igatera imbere hanyuma tukaza kuri gwa rwego mpuzamahanga apana guvuga ngo basket kuri departement murakina sivyo departement nimba mukina murakina nivyo mugo mukino ntiwe ko murakina basket uronga association mukino nimba ntihenza mwita sentema urumva uyu munsi igikorwa ya basket kiremamwa bakirimamwe ibitoke mu bugabira urumva yes of course bro twavuze ko muri volleyball ibyo bizana muri volleyball muri ligue intérieure bakina muri ligue intérieure birapanze ikibuga cy'Ingozi bavuze ngo azoyikinira ko abafaza rirarangiye batayikiniyeko cy'Ingozi muri basket peut-être tugira ngo nema déplacement tuve byenda vyemere ariko ibyo ntibihagije byonyene kuko n'umwaka wese ntibyaba nticyakiniweko manda ziriko zirikubita ata manda iraheza atakino kimwe tubonyemo bivuze ngo hakeneye mu visionnaire akacagira entourage rero y'abantu bazima rero mwaba abantu navuze batatu rokomeresa arashobora kwirongora mugaka wari umunetre umusirikare cyangwa umupolisi wo ku rwego rwo hejuru kandi afata ingingo agashira ibintu ku murongo warashobora kwirongora n'umwendepanda arashobora kwirongora bref ngiye kubwira umuntu wo kwirongora muri bano bantu bose ndakubwiye mwaka no kanje kuko twabonye ko uyu mwendepanda agoye kuronka kuko ntiza gufata umuntu dukuye muri Amerika nko gutufata za ntuze ya za NBA ukazi karongorwa n'umuntu ikarongorwa ni ligue mugo ntabwo ikomeye ntabwo ari ligue yo ku rwego rutangaje sivyo rero twavuze ngo uyu mwendepanda sivyo bro Richardson twavuze uyu mwendepanda n'uyu mugenero n'aba bagenero kuri cyangwa se abagenera uyu mugenerale birashoboka ariko n'uyu mukomeresa birashoboka hakeneye umukomeresa ameze gute hakeneye umukomeresa afise backup afise akurikirizana ya mirongo twavuga y'igihugu hariko bavuga amazina atandukanye bwa mbere harabavuga ngo Bonaparte urumva Bonaparte wo muri Rezipo baravuga ngo yo kwitoza Bonaparte ni wo muri Rezipo mugabo kandi Bonaparte ni wa muntu ari muri basket nk'umuntu abikunda ari muri basket bwateza imbere izo mpano ahubwo yabuze izateza imbere ikibikwemeza no kwahereza no gushiraho basket umugwa bakwa wabigeme kugira ngo ashobore kurako yo kwagura ntibabe mu bahungu gusa ntibe mu bakobwa niwo muguno munsi uvuga ko ufise man wambara mayo Bonaparte credit congratulations niwo mugwi uyu munsi novuga ko ibintu byabo biri ku murongo buryo bukomeye muri Remesha harimwe abarongozi harimwo uwo bita umunyakirundo saku urumva bariyo ariko ibyo byose hari gushaka gusanga batari mu kuyumvira ko baborongora Bonaparte aravugwa mugabo ibyo entre ashobora kuba hari gato vyemera yes ashobora kuba tobyemera canke se akabata nawe atavuga ati nta mwanya ndabifitiye reka nigumire mu mugwi wanje hakavuga umuntu bita Chris
Chris wazanze. Ugiro Chris jigi tuma nanje mbona ko Chris avugwa. Chris ni umuntu arongoye ni nyene arongoye akaba na nyene ekipe ya Tigers Basketball Club. Ni ekipe y'Imakamba mugabo bakinina ngahe Bujumbura. Ni umunyamakamba, ni umuntu azi ibibazo by'abantu muri inde muri interieur d'Ipay. Arazi ibibazo byabo. Cyo ni cyambere. Icya kabiri ni umuntu kiya visite ro basketball ahikinwa. Ariko ni n'umuntu mushasha muri basketball ashobora kuba accompagné par les membres baba president. Ni baba ndina kugira bakomeresa bari net. Uyu Chris arashobora kuza kayirongora. Kubera urabye ingene yestaye, ingene yakoze no Tigers irimwo abantu bavuga ati none uyu muntu ashobora kunetraliza aba banyamahanga tuba tubona bagoye gutunga, agatunga abakongomani, Kongore. Urumva agatunga abakameruni, agatunga abamariye, agatunga abasenegal. Uyu muntu ni muntu ki? Agatunga ekipe ngahi Bujumbura twese tubona ko bigoye. Agatunga yewe n'umumenyereza wo ku rwego rwo hejuru mu gihugu cy'u Burundi go bita Richard Ngwijuru uvugo. Ariko uyu mugabo rero nawe isheshe ndamugaruka ko bita Chris. Chris bivugwa yuko ari umupresident atuje, atekanye. Mugabo Chris akaba umupresident rimwe na rimwe yo munaniranywe ntuzomwumva ko ijambo. Ni wa muntu atuje. Arakubwira ati uremera ibyo nakubwiye cyangwa ntubyemera. Washimye twumvikanye, wabishimye ntiwabishimye. Utabishimye nta kundi ni wigire uragenda. Aho ni wava n'abakumenyereza hamwe badahembwa kubera iki batagize subira. Bro mu gisirikare ntibagira greve, mu gipolisi ntibagira greve. Mu gipolisi habaho kumvikana, mu gisirikare habaho kumvikana. Na Chris ro kubera afisi izo character z'abantu bafise kwihangana. Bro mu gisirikare bisaba kwihangana. Uyu muntu ndabona ko kumuha federation byokunda. Ariko Chris nawe bisaba ko ari wa muntu afise abamushigikiye. Baba ndamushigikiye navuga ni bande? Le president byihoze. Aba strategy biko biravugwa barimwe. Harimo abantu mu runani bamuri nyuma. Harimo abantu muri Remesha. Wo bita Claude Gazo ngo ari ku rwego rwo hejuru kwinyuma ya Chris. Harimo umuntu bita Komanda Zakari ari muri Remesha ngo ari gashigikiye umuntu bita Chris. Uyu rari profili apari yibye. Yewe ngo naho twogena n'inyuma ya basket ngusanga afise abantu bamushigikiye ku buryo ubona ko ari abantu bashobora kumuha ivyiyumviro byo kubaka basket yi Burundi, byo kubaka basket igera ahigera. Atari basket kinigwe Bujumbura ahubwo ugasanga ni basket yagutse iza no gukinirwa mu ntara. Hanyuma akaca dutegura yo bita Chris rero devoir azo bafise zo bari zihe kuduhindura basket yo kuri departement, kuduhindura bwabo kose bwa muri basket no kugira iki no kutangura gucana itara ya basketball ndundi au niveau continental, au niveau universel. Na yahandi habari mwe bashaka guprematiriza ibintu. Umwana avuze ngo prematire kesha arapfa ntakura. Ni nayo mpamvu Chris bamuhe federation mais avec iki umurongo yumviriza aba president b'imigwi, yumvirize baje abantu bamushigikiye bamuri nyuma bariko baramusaba kwitoza. Nivyo bintu bizoba bikenewe. Chris rero ngo niryo zina uyu munsi wari we wese warindiri je niko ndabibona ni naryo nabonye kandi niryo zina ngo abantu benshi bariko barashira imbere. Ariko ze witonde umuntu uzosanga no mu gihugu bamushigikiye. Mu gihugu mbamuze ngo iki? Mu gihugu mbamuze ngo iki? Oya mu gihugu mbamuze ngo iki? Mbamvuze inzego z'igihugu nimba zibona ko uwo muntu yorongora abantu we urinde wo kubibuza. Ikindi naco nimba afise zo character z'abantu bashobora kumanaginga different personality, abantu batandukanye bafise imico itandukanye, character z'abantu batandukanye. Why niba muri iyo federation mais agré devoir hanyuma acagira icyo bita entourage. Federation ya Apotre yarimwe abantu bro, komite yiwe yarimwe abantu ubona ko narakojeje tere babita ngo no skills, abantu batagira icyo gufasha. Aho naravuzemo na mugenzi wanje twakoranye. Urumva ugasanga none uyu muntu nta kintu nta projet nimwe yo kwiga. Ugasanga nabavuza nduru gusa, kuvuza induru, kuvuga gusa. Ndego nk'akarorero man hari umuntu ari muri Febabu cyangwa se ari muri basket no munsi ubona amenga n'umuntu w'umukozi mugo wagenda ukaraba finishing yiwe cyangwa uko aheza nezirita tanga zero rien de sérieux. Hari umwarimu yaduha tatanga ubusa yagira rien de sérieux. Urabona rien de sérieux tinubusa none nabukwiye. Yego rien de sérieux. Uwo mwarimu yavuga ati rien de sérieux. Ugasanga mu byo mwakoze byose nta busa no guha kuko ubusa n'amanota. Rien de sérieux
wavuze vyinshi n'ama identity cyangwa se isura y'abantu tubona bashobora kudufasha guteza imbere basketball ariko hari akantu bagarutse ko uravuga ko hari uwo muntu yoshobora kuba yobwira wabonye Bujumbura hariya ni kiriri ya turi kumwe bandanye harimo uwo muntu yoshobora kuba yokwegera ministre cyangwa umuntu yoshobora kuba yokwegera president akamubwira ati ibibazo ibi n'ibi n'ibi abo bose wadondaguye uno munsi dufise ikibazo cy'ikibuga nibaza ko ico cyose nta numwe atakibuga muri basket ibyo navuze nakubwiye Chris wariwe you don't know him ntabwo muzi Chris ni wa muntu nta makuru ufise Chris je nzomuronda ndamukoresha interview ni muzomumenya Chris ni wa muntu ashobora kwicarana na his excellence bakaganira akamubwira ati ibibazo dufise muri basket ni ibi Chris ni wa muntu ashobora kwicarana na minister Chris ni wa muntu ujya mu gihugu hari ibintu bitanu kuye kuba kandi abikubwire daro pay les choses à respecter sibyo mu bintu bitanu kuye kubaha mu gihugu utagwaye ukaba ukome ufise ubwenge ukwije ubwenge neza hari ibintu bitanu utegeza kubaha 5 choses urumva 5 choses à respecter sibyo 5 choses à respecter iriya commissaire ahari hose hakabaho les investisseurs okay les investisseurs dufatabo sibyo canka aba les investisseurs kuyu umuntu ashobora guteza imbere canka kwikira n'ubuzima uyu commissaire ashobora kukwimura ahantu avuga ati wewe nisunze ibyo ukorera mu makano karere sindagukeneye mu karere kanje ndasabye nibakunkurire urumva utinye wubahe urumva wubahe general hera kuri general urumva general mu gipolisi no mu gisirikare general aba bantu zububahe wubahe umugambwe uri ku butegetsi sibyo umugambwe uri ku butegetsi kubera iki umugambwe uri ku butegetsi ni ushiraho inzego ni uvuga ati igihugu twaguku ni ushiraho ati ibi bintu twifuza umurongo wacu twe twatsinze amatora ni twe twifuza ko bigenda uko hanyuma ibi byose ndakubwiye hacabaho hejuru umukuru w'igihugu ro president w'igihugu aba rero Chris nakubwiye babo bose nabantu bashobora kwicarana nawe nabantu yubaha nabantu bamwubaha nabantu bashobora kuba boganira ariko niumve nakakantu nakubwira umugambo uri ku butegetsi arawubaha kuko yabatawubaha ntabakorera ibikorwa byiwe neza tekanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura kubera iki ari ku murongo w'igihugu urambazi arizigaje kumba Chris naza rongore Febabu ariko aze afise abamugaragiye beza man hari abantu bari muri Febabu mbambona batanakwiye no kubamwe niba abantu nyene wabo kuvuga ngo burya kuba umuvuza nduru wo bishobora kuba umuntu avuga nivyo mugasanga projet abo bavuga bose suko ariko wabakozi beza twaganiriye vyinshi ibintu bitanu brother uzubyuba je ndavyubaha commissaire mu karere kiwe ndavyubaha umugwiza tunga les investisseurs umuntu uze ya general uzumwuba umugambo uri ku butegetsi ariko na general tegeza kubaho umugambo uri ku butegetsi general wari wewe sibaho umugambo uri ku butegetsi urumva hakacaza umukuru w'igihugu nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza cy'u Burundi twavuze byinshi cyane kabisa nibaza ko mu manu umwanya kuza turigisha abantu bro tumwe twavuze byinshi cyane ko tweko tuganira sport kugira ngo umuntu aboneraho no kubwirana bavuza nduru babafana usanga batazi nibyo baba barimwo ibyo babwirizwa kubaha ibyo babwirizwa kubaha imbere yo kuvuga ikintu ni byiza kubanza guturuna umururimi icuro indwi mu kanwa twaganiriye byinshi kuri basket twaganiriye byinshi no tunarangije no vuga ngo no mu buzima busanzwe umuntu ari mu gihugu tense nko kwakivuze akomeye cyangwa ahari hose utegeza kubaha bino naho uri mu mahanga bro ibutegeza kubyubaha kuko hose hariho makomise agengwa n'amategeko no muri Amerika hari umugambo uri ku butegetsi kandi barawubaha cyane kabisa dusozere ngaha nagushimire cyane papa utaho wakoze cyane jewe nasozereye ndakubwira yuko dushiramo ikinyuranyo cy'amanota ngahe aza kuba 5 hantu wabona se muri jewe mu buzima ibikoko nubaha ni bibiri kandi ndanakunda nkunda inyoni bita inkona akunda n'intare moi j'ai été rasta kandi même aujourd'hui je suis rasta la safarisme ndayizi neza inkona nayo ndazi cyari ico soit je préfère kubaho nk'intare cyangwa nkabaho nk'inkona wabanze niyo mpamvu nkunda Egrenwa uyu munsi champion y'Uburundi yuhagarara Egrenwa ishitwara igikombe wakoze cyane so prediction zanje kutazimbaje kuri Runani na Dinamo kuwa Dimanche ku munsi w'Imana Runani na Dinamo hazova nk'umwa agiriki atsindwa
ariko ikigaragara nta numwe ashobora gupredictinga ino match. Ivyo birazwi. Nta numwe ashobora gupredictinga ino match. Bashobora kumenya muri basket. Oya ntibanga. Nta numwe ashobora gupredictinga ino match ngo Rwanda izotsinda. Bose bafise ibiharuro byinshi. Kazi na dawa barabashije nk'imiyaga wakoze cyane Richardson ndagushimiye cyane ko wabonye Bujumbura nayo Bujumbura n'ikindi kintu haba hiti kiriri kabisa. Asante sana brother, ubaho cyane ugire ibihe byiza. Asante sana brother, ndagushimiye nanje madame gahunda ndacarondera nta kibazo, gahunda zoyishira mani nakubungora dukora ibindi ubundi amafaranga niyaboneka abakobwa bazoza thanks brother, thanks bafana ba Utamu Podcast musharinga ibiganiro byacu ubisangiza abantu. Yes, nuko mukomeze mugira ibihe byiza cyane. Ikiganiro nahagarukiriza ko mwahungukiye byinshi cyane cyane kubyerekeye urukero rw'umupira w'amaboko wa basketball. Mukomeze mugira ibihe byiza, bye bye, ciao.